Sali bakunzi bayi Watch Top TV nizere ko mumeze neza aho muri hose nanje vraiment ndameze neza ndashimira Imana kuri micro muri kumwe na Himana Jamila ukipenda nitejaja follow stop hama uriko radufasha amajwi n'amashusho ashobore kudishikira neza atangorane nimwe ni MC Mango. Big up sana mtu wangu ndagufana cyane. Uno musi rero tugarutse muri cya kiganiro cyacu cha Love is Love, urukundo n'urukundo. Ndibaza mwari munkumbuye cyane gose nanje vraiment nari ndabakomboye. Urukundo n'urukundo rero turagarutse dufise umushisi wacu w'Imena, umuntu sinzi nuko nobivuga vraiment. Reka tumwakire idondore hama tubandanye n'ikiganiro cyacu. Ntwibagire kura like, comments, niwege no kora subscribe. Ndabakunda cyane abafana banje. Sali uraho? Yego ndaho ndashimira Imana. Murakomeye cyane. Ramusa abakunzi ba Watch Top TV. Ndabaramukije abakunzi ba Top TV kandi ndabakunda cyane, nishimiye gukorana namwe. Ndabinezerewe cyane. Amazina yanyu? Kazina kanje nitwa Mukandori Shela. Inde? Mukandori Shela. Bakunzi ba Watch Top TV jozina none Mukandori Shela uri Murundi cyane? Ndi Murundi. Nice name kabisa. Ufite izina ryiza. Turakoze. Shela, none ko twagutumye ngaha mu kiganiro cyacu Love is Love, ubifashe gute, ubyumvamo gute? Ndabyishimiye cyane, ndishimye cyane kubona dukoranye namwe. Ndabinezerewe cyane vraiment kandi murakoze. Shela ndakubaze gato, twageze kubona muri filme iraho yitwa Ramadan, twarakubonye mwe warakinye uri mu actrice principale, ariko ubu tumaze iminsi tutakubona warazimye, habaye iki? Yego cyane, je narakinye filme kandi bwari n'ubwa mbere ninye filme ya Ramadan, kina kwari nko kubanza kugerageza kugira umuntu arebe iyo mpano nanje ndayifise, yego ndagerageza kubwanje ndabona ko ngerageza. Gusa nyine harakantu k'akabazo kabaye muri abo bakinyi twari ko turakorana, ntibyagenze neza nyene, bisabwa ko umuntu amanza ko arahagarise. Gusa ndose nkandi hantu dufate abandi bantu dufatana ku mugongo tukatera imbere nyene bafite ico gukora, kuko ico gihe abo twari turi kumwe basa nkaho ari kwinezereza, nanje nabona ko nkene gutera imbere. Umva ndose ahantu heza tugakorana n'abantu bazi ico gukora, tugakorana nta kibazo. Murakoze. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu nyezina Love is Love. Shela, wumvise Love is Love wumviki? Kintu kinini cyane mu mutima. None tubwire. Urukundo ruraryoshe kandi rurinezereza buri muntu wese, kandi ni ibintu bibiri muri ngombwa mu buzima bw'umuntu. Kirese urumwe nyene uri wa muntu umwihevye, ni wataje ibintu by'urukundo. Gusa urukundo ruraryoha, abantu turakunda urukundo, turakundana tukabikaryoha bikababara nyene. Urukundo rurimwo kunezerwa no kubabara nyene, birevye nayo hari gevyo naguhitana. Shela urakoze cyane. Hama dufise inkuru yacu ivuga ati n'umukobwa yari umugenzi n'umuhungu, barabagenzi nyene bitanaho nyene neza, arabagenzi nyene bisanzwe. Hama umukobwa birashika arakunda umuhungu, bishise akunze umuhungu, aravyigumizamwo, ntavyo yigeze avuga. Aramukunda byamutwaye imyaka 3 amukunda atarabivuga, kandi umuhungu bavugana neza, mugabo ashaka kumubwiriza ikintu nyamukuru ugasanga agize ubwoba. Hama mu mwaka wa 3 uheze acavuga ati je nyene ndiyahuye, reka ndabivuge ikiba kibe. Aragenda aragira nyene umuhungu aramubwira ati burya je ndagukunda kuva kera, haci imyaka 3 ndagukunda kandi ndifuza yuko twokundana. Umuhungu ntiyamwishuye ubwo nyene, acaragenda agiye aramubwira ati nzokwishura. Umuhungu nawe ntituzi niko yamukunda, ariko aramubwira ati je ndabona umenga twoguma turabagenzi gusa, ntidukundane turabagenzi. Umukobwa nyene arababara cyane, kuko yavuga ati ndayimubwiye n'ubugenzi dufitaniye yohitanye mera. Ababaye haraca imyaka nyene, ahubwo umuhungu acagenda gutereta umugenzi w'uyo mukobwa.
aca akunda mugenzi we w'umukobwa araza abibwira wa mugenzi we w'umukobwa aca azabibwira wa mukobwa ati burya urazire kanaka turakundana kandi naramwemeye umukobwa yaragiye mu cyumba ararira arababara cyane gushika n'isaha umukobwa aracakunda umuhungu ariko umuhungu ntamukunda ahubwo wabifata nk'ubugenzi gusa bisanzwe nkawe ugerageje kuraba urukundo gukuri abantu benshi bavuga ati ubu nta muntu agikunda by'ukuri ugerageje kuraba iyo nkuru kandi n'inkuru yabaye by'ukuri ugerageje kuraba iyo nkuru ubona urashaka kuvuga urashaka kudusigurira neza urukundo gukuri rurabaho canke ntirubaho urukundo nyene urukundo rurabaho gukunda bibaho no kudakundwa bibaho kandi ushaka gukunda utagukunda nujye ugasanga nawe afite uwundi amukunda nyene urukundo n'ikibazo n'ibibazo gusa nyene umukobwa arinze akunda umuhungu ni vyiza yaragize neza kumubwira ko amukunda akamwankira yamumaze kumumenyesha uko avyiyumvamwo we mu mutima kubera gukunda ntubiserure birababaza mu mutima biravuna yaragize neza uwo mukobwa kubona yaramubwije ukuri basi n'uwo muhungu atahure kandi noneho uwo mukobwa no mwimanuro ko ashobora kugira kumva akiyumvishamwo ko gukunda umuntu atari ngombwa nawe aca gukunda natwe baradupropoza bakadukunda bakaza kutubwira ntituba tuzi ko ari ivyo nuko atari ivyo gusa uragira ese nyene ukaraba ko urwo rukundo rwoba arigo ko kuronka umuntu ntagukunda nk'iki gihe ntatari gusa bariho bagukunda ariko usanga nawe atari guyawe tobemerera tobana umwanya cyangwa ukabereka kuri okipe nyine gusa umuntu wese ari mu rukundo akunda umuntu arakwiye kumenya yuko gukunda ari impano kuba waroronse umuntu mukundana ukamwiyumvamo nawe akakwiyumvamo ni chance gusa nyene batagukunze nyene urihangana nyene urihangana kuko iyo wihambiye ku bintu uwo muhungu ashobora no kumuhenda akamubwira ko amukunda nawe kugira amuprofite azamuronka amukoreshe nk'igikoresho gusa atarukundo amufitiye abari wa wundi ngo uze kunda bamuhira burakanya nta na projet mu bwana muri babiri nta mugambi nta na gahunda yo gushinga urugo rwanyu muzonagera kukabibona ari ukuguhamagara gusa afite icyo gushaka munyurumva nta gukunda agukundira ivyo nawe yo guhiga agasoka avuga ati kanda murondera abakumbiye bya bindi nta rukundo ruba rurimo umva urakwiye kujana n'umuntu agukunda niba uri wabonye ati uyu muntu arankunda vya vrai reka njane nawe cyangwa ukavyivira mugavuga ati reka je ntuze ndindire ico Imana izokora basangira nkora imute Shela tugaruse ku nkuru yacu ari wowe uyo mukobwa wakonze umuhungu iyo myaka yose akaca akubya ati sindagukunda wowe wari kuvyifata mu gute nukuri ambwiye ko atankunda nubabara cyane gusa mugana umutahura kwa nawo n'umuntu ko kujya nyene nawe ukundwa ntukunde wagukunze kandi nawe ujya wa undi nawe yagukunze ntivyakunda kuri wewe nawe arababara kigezwa kuvyakira nyene uko vyaje habwo karondera gahunda yiwawe zo guteza imbere ukarekana nawe ko we abayiko arahiga ubuzima bwiwe bw'imbere nawe uri kurahiga ubuzima bwawe urumva ujana n'umuntu ubona muzogira ikintu mushikana k'imbere je nkanje nawe kwiyakira vyane Nyeshe lora amaze gukunda gukunda n'ubundi acyakunda uramaze gukunda ugakundwa canke warakunze ntukunda narakunze ndakundwa ndakundwa n'unkunda nene nk'ubu wewe ugerageje kutubwira nta byagenze gute mu rukundo rwawe kugira n'abandi bantu bariko baratukurikira n'abandi bantu bariko baturaba hari abantu usanga bafise ingorane nk'izi wawe canke bafise ibintu bashobora guserura nkawe mugabo bakagira ubwoba kuburya kuza ngaha kuri televiziyo kuvuga iki kintu kuri mwe mu mutima si bibi ahubwo ni byiza kuko hari abantu bariko baraturaba bashobora kuvuga ati
ico kintu vraiment uyo munavuze nico birabaho kuko ubu yahise igeze umuntu nukwirekura ukavuga kwa uvuze ikintu urumva nyine nawe kucuba oppose ucutuza nta ngorane kandi nta stress kandi usa kugira ni ibintu bisanzwe nimba urafise ikintu cyakubaye ko mu rukundo bashaka kutubwira ukadusangiza n'abandi bantu kuri comments tukagira nico tukubwiye nico twoguhanura. urakoze cyane ku kibazo mpaye kandi ndakishimiye gusa nyene umwanya umwe hari igihe tuba twumva tubabaye bivanye n'ikiganiro tuba tugiyemo twumva nyene harimo inkovo nyinshi nyene biba bibabaje gusa nyene kwihangana. Gukunda narakunze kandi ndakundwa ndabona ko turi kumwe n'umuntu ankunda nanje ndamukunda turabyishimira gusa gukunda urashaka gukunda umuntu kandi nawe akagukunda mugabo kubera nyene kamere y'umuntu ingeso ko duteye twese duteye kumwe turatandukanye no munsi ushobora kubona bimeze uku ejo bikahinduka. Narakunze ndakundwa mbese narakunze bimwe birenze kandi niwe yansabye urukundo nanone arinzi aranje namugwa rukundo ntamwimvamo ku ntango ndamukunda mpaka tukihurira kenshi tukiganirira tukasangira tukaryoshya nyene ibintu gusa umuhungu ni hatari abahungu ni danje n'abakobwa natwe tutoroshe hari abo tuba twabwiza ibintu tukabikomeza twigo bakobwa rero n'abahungu kuri jewe ku ruhande rwanje namukunda naho no muvuga namukunda kandi cyane kandi nawe yarabizi uko nashiramo ingufu abone ko ndamukunda narabigaragaza cyane narasaba n'imbabazi ntazi icyo nakoze kugira basi abone ko ndamukunda kandi bwari ubwa mbere byishizemo ingufu ku muntu nkunda basi mu rukundo nduzi ibintu nyene kugira umuntu abone ko ndamukunda gusa nyene ingeso y'umuntu natari ashobora kubona umenga we nyene ndibaza yanyumviye impuhwe aravuga uyu mukobwa ngumye ndamuhenda ko ndamukunda ngira ntakimukunda reka basi nzi ndabimugaragariza mama kosa nakwandikiye ntiwanyishura ngo wari mubiki kunyagiriza ibintu kumbona ukunuku akabona yuko ndi mu bandi kandi atari amakosa mba nakoze ibaze nko gupostinga izina ry'umuntu arazi ko ari uri kurapostinga arabizi mugaka kubaza uwo muntu nuwahe wamubwira ati je sheri ni wewe na undi no postinga ni wewe witwuku uwo ndiko ndagusifira nyene ubone ko turi kumwe ko ndagukukiriyemo je nabona ko ari ukunkoresha ndavuga oya wabifata uko nyene mamba wumva ko ari uyo wundi bifata uko nyene umuhungu aravuga sa urumva ntacyo byari bimutwaye kwanda muhaye nyine ndambwira ati njewe gusa ukundana nawe basi bihagarare mamba ari kwihangana nihangana bwo kubabara mba ari kugira iki nta kundi akaguma abona kuri profile alphabet yiwe ku mastati nkashira ku izina kambaza ati none uyu muntu ninde ngo ati je ndinezereza tu basi sindiko ndagupostinga ndiko ndapostinga basi binezereza tu basi nyene bihere je urumva ntanabone ko nkimukunda agasuzuguro turakangura biza abakobwa matwanga agasuzuguro sikeza gusa nyene yarambabaje nubu iyo ngiye nko kuri Fibi amazi imisa nyene dufatiye yanyandike bite poa ndashaka kumara nk'imisi 3 nkibaza ko ngiye nko kuri Fibi kuri message nkikanga ko baba basi yanasikiye naka message basi ko kuntuka basi ndacyamukunda gusa ndamukunda ariko sinshaka ko tubandanye bimenye n'ukunda umuntu ntushake ko mwakundana ukavuga ati je ndamukunda sindabihakanye kandi nzokaba ndamukunda gusa kandi abasore bo ngaha mu muji sibuze n'usore aho n'umugabo ndibaza naco gusa ndibaza nawe yumvije kino kiganiro yo kwimenya gusa kenshi abasore bo ngaha mu muji bamaze kwibona ko ari inzahabu ndibaza
ariko suko basobese bakambara ipantaro yabo nziza imeshe ugashati kagoroye ku kirato cyabo cyiza bumva umenga ubwo abakobwa b'imuyinga si b'imuyinga bo mu ntara zose ko nahaba hari abakobwa kandi bamwirukako kandi bamwifuza nkuko je ndamyifuza gusa bashaka kuba bamwifuza bifuje ko hari ibintu bamushaka gusa jewe vraiment arabizi ntakintu nigeze ndamushaka bashaka urukundo gusa nta nicyo nigeze ndamusaba mu buzima mes chers amis iyi nkuru ko bengira babaje nigeze ndamusaba basi sheri ndafite kano kabazo ka a shaka umenguriki oya none umenga byotuma agoheba byotuma abona ati nakunda amahera canke afite icyo ashaka gusa nyene tuba dukeneye byinshi ndashaka kureka no kutavuga ati reka ndakimusabe nkumva umenga no gisaba wow undi ntakunda ndamusesaguze gusa namukunda cyane mweshela apara y'uyo muhungu urumva ko byarangiye ubu nta wundi muhungu ufise mukundanye apara y'uyo muhungu byararangiye araheze n'amezi nk'abiri gusa bizi twiga abakobwa nishaka kumara n'ukwezi ariye udahera tutifitiye sheri cyangwa ugasanga turabafise saba sheri twemera n'abantu bo yiga nyene sempre ubona umenga nta n'imigenderanire mugiranira cyangwa imigenderanire sava irabamwo gusa ntibabone ko muri kumwe abantu ntutangaze ntumwemange imbere y'abantu ngo turaseshe gusa nyene ariho naho bitaracamo neza turacyari ku ntango ari ikintu bavuga ati true love never die umva urukundo gukora ntigwigera ruhera nk'ubu uyo muhungu urumva ko uramukunda vraiment je ngerageje kubiraba n'abantu kuri comments bace bavyandika batubwire uramukunda nk'ubu uyo muhungu agaruse akagusaba ikigongo agatakamba urazi ko n'Imana yavuze ati abakobwa twe dufise impuhwe agatakamba akubye ati shera je ndifuza yuko tukosubirana amakosa yose je nakoze umbabarire dutangure bushasha wo byifata mu gute aya ntabwo no byemeye mana yanje nimba ko arabishiganiro rero ntabyo no kwemera mu bisanzwe kubera ndabizi burya umuntu ko yagufashe ku ntanga bari herezo nkuko nyene aho yoba aje yoba ndondeye dufate umuntu hari umuntu mukundana n'umugabo wawe mu nzu umugore n'umugabo ushaka kubana nabi baranavyaranye bakavana kenshi umugabo ntaza gucyura umugore wiwe hari igihe abatamukunda gusa kabakumbuye bya bindi yahora umugore wamukorera kabakumbuye we ntakumbure we muri wakweneye ibyiwe byamukorera urumva acaza gucyura uco bibaza umugabo wanje yankumbuye urumva nuko nyene cyushira muri place ari umukobwa umusore n'inkumi hari umuhungu agaruka akubwira ko gukunda atagukunda ikumbiriye nyene ibindi Reshela uhanuye iki abantu bari mu rukundo ubahanuye iki abantu bari mu rukundo bitware neza barabe urukundo aho ruganye kuri uwo muhungu n'umukobwa barebe imigambi bashikako barebe sheri koribi nyene habe ibintu by'umwumvikana byo kuvuga sheri ngo mwame mu gitanda mwijyamiye tu bihere wapi nturamuraba mu mutwe kanyuzamo kavuga ati sheri panga kuzorongora nka ryari ukamubaza canke se ufise umugambi nyabaki muri iyi future yacu kinone sheri ushaka tuzobeho mu buzima tumeze gute ntuwo mubaza projet ibyo mwokora kuko ntimusangiye business ko hari igihe mutonakora na bimwe gusura mubaza mu rugo rwanyu bizogenda gute ukavyumvamwo twokora iki kugira abana bacu bazokure neza bafise uburere nyine bakundana bakunda Imana nyene dufate kandi ibyo byose bivana n'ubuzima mwa murimo n'imipango mwapanze guhera ngaho mukiri bato ko mukiri bato nyene niho umuntu aba afise ubwonko bukora neza kandi bukiri hagufi
ushobora kugendera ko muri iyo myaka yose mugenda murabana mukagenda kuri vya bindi mwe y'amasezerano magenda muragira kera muri sheri shushu y'ubusore n'inkumi. None Shela twokora iki kugira urumva ko warakunze umuhungu na waragukunda murakundana ariko umuhungu usanga nyene ingeso zitameze neza. None twokora iki kugira abantu bari mu rukundo bakundane biciye muri kiganiro cya Love is Love bakuremye impanuro badukurikirane bavuga ati je kidahiganiro vraiment hari ico ndiko ndamenyamwo hari ico ndiko ndatahura reka nkuruku kugira umukunzi wanje tuzokwame dukundana twokora iki? Kiri cyambere bakwiye kugira kibafashe nk'impanuro nobaha kugira ibafashe mu rukundo rwabo. Abakobwa ba mbere bagabanye gukunda amafaranga, ego turayakunda. Abakobwa buranyumva kandi n'abahungu sino basigira nabo bagabanye kuri ya mvugo yabo basike twahora tubizi bivugwa mu bantu bagabo ni waza wumva ngo duheze n'abahungu basike bakoresha akantu duheze duhezanye urumva wamye muri uwo mukino waduheze ntukunze kandi n'ugukunda ntiwamubona ukiri mu mutwe muri bya bindi duheze dufatira umukobwa uramenyereye babantu duheze shaka kuza umuhungu akagukunda naho kama muri duheze ukaguma wishize muri duheze aje duheze gusa aho byo kugora nawe ugira uzoro nk'umuntu agukunda n'umuhungu nuko nyene amenyereye duheze nuko nyene umva azogenda gupropose umukobwa mugire duheze cavuga uyu muhungu n'umurara mayibobo ibiki nta kamaro nanyu cyatugucisha nk'ijisho twati ubu nta kamaro cinje iyo niyo mpanuro nobaha abahungu duheze ibave mu kanwa abasore bo ngaha duheze irabarembeje cyane abanyamuhinga je nibo novuga cyane ko sinovuga abandi kuko nibo maze kubona uko niba ari iwacu duheze basi banabonye n'umukobwa mwiza asa neza duheze mba ntashaka kwiyumvira ko yababaye mwiza gute bavuga urya muntu n'amafaranga ayaronka no mushobora gute mva baca bishiramwe ngo urya muntu mwovugana ati amafaranga afise naho bata amafaranga ufise urukundo tugahuza nka kuyumvamo nawe ukanyiyumvamo turashaka kuca tukagiranira urugendo kandi mukongera mukazamura fata abashiri banyu ntibanze mu buzima bwanyu ukabafata neza urashaka kumara amasaha 5 utazishyire wawe ukuntu ameze ibaze jeno cyane numva umenga wanampeza yo Shela urakoze cyane n'ukuri mu kiganiro cyacu urakoze cyane gose kuba waje ukatuganiriza ukatwitaba ni iby'agaciro gira akajambo ubwiye abantu bose bari mu rukundo ubwiye n'abakunzi ba Iwacu Top TV akajambo kamwe gusa kamanze ku bantu bari mu rukundo ndabasigire akajambo yaba umuhungu yaba umukobwa menya uko ufata sheri wawe umenye uko utegezwa kumujana umenye ivyo akunda umenye ivyo yanka kugira mubandanye mu rugendo rw'urukundo kuko ni rugendo atari ubwo gukinisha kuko urukundo n'urukundo kandi urukundo rurakomeye kandi urukundo ruta ibintu byose byo ngaha kuri iyi si mwe mukwiye kuza muraraba ukuntu mukunda abasheri banyu nyene mufate neza hama abakunzi ba Iwacu Top TV abakunzi ndabakunda cyane ndabitayeho kandi urabona ko twifatanyije namwe nuko nabishimiye cyane birenze murakoze ego nawe murakoze ikiganiro cyacu rero gihereye ahanyene ninyibagire gukora subscribe like na comment wishaka kuri mukobwa yogaruka byandike muri comment uvuga ati tuzogira n'ikindi gice ntacyo tuzomutumira hama ari cyo ushaka kwandika cyangwa cyo ushaka kutubwira andika muri comments ugira ijambo uvuze kuri uyu mukobwa n'ibintu tubwiye nawe ugira icyumviro cyawe wotereramwo ndabakunda cyane bakunzi ba Iwacu Top TV ninyibagire gukora mana yanje subscribe
ndabibasavye ndabakunda cyane gose hama umuntu wese yifuza ko ikiganiro cyacu kibandanya cha Love is Love andika muri comment ati Love is Love respect ndabakunda cyane bizo mwa